Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwibanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Hamaze kumenyekana ibyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye yugara imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda, ingingo iriko irateza ibibazo bikomeye cyane mu karere kandi akaba ari ingingo ibabaje cyane, ariko amakuru amaze kudushikira aravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yarategetswe n'abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza gucana umubano n'u Rwanda, kuko babonaga ko kunagura umubano n'u Rwanda kwa Perezida Evariste Ndayishimiye byihuse, kandi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatakaje akaranga k'umugambwe uri ku butegetsi kandi akaba atacubaha umuhisi Pierre Nkurunziza, akaba ariyo mpamvu yatakaje iragi ryiwe nawe mu kugira ngo bamugume iruhande kandi bazamushigikire mu matora yimirije imbere, akaba yarahisemo nyine kugara imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda. Byose nyine bikaba biriko birakorwa mu ntumbero yo kuguma mu iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza, kuko abari mu iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza barusha ingufu cyane abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi arabona ko umwanya n'umwanya bamutembagaza ku butegetsi, akaba ariyo mpamvu yakoze ikintu gihambaye cyane akugara imipaka kugira ngo yongere yigarurire abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Pierre Nkurunziza, kandi akaba yarabikoze mu kugira ngo ahishe anyegeze ibiriko biravugwa mu Burundi, aho abarundi bari mu bukene bukomeye cyane. Ibyo byose nyine bikaba byarakozwe mu ntumbero yo kugira ngo acecekeshe abarundi amaze bahugirwe ku kibazo kijanye n'ifungwa ry'imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda, ifunga ririko rirateza ingorane zikomeye cyane abarundi, kubera ko abarundi nibo bashora ibintu byinshi mu Rwanda, bakaba ariko barabihahombera byinshi cyane, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabikoze mu ruhire rukomeye cyane kugira ngo yigarurire abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Pierre Nkurunziza. Ni amakuru ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Icyo ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ijambo rya Nkurunziza ryavuzwe mu ntumbero yo kugwiza urwango ku Rwanda bivugwa n'abanywanyi bawo. Mu Burundi abanywanyi ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi bariko babona ibisa n'impinduka nshasha haraheze iminsi itari mike. Ijambo ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza riguma rigarukanwa mu manama yose akorwa n'umugambwe uri ku butegetsi, mato canke makuru y'umugambwe uri ku butegetsi. Ibyo byose nyine bikaba biriko biravugwa n'abagumyabanga bavuga ko ibi bintu bifise ikintu binyegeje cyane, kandi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ibi bintu kugira ngo yigarurire abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza bari batanguye kumuvaho, kandi bakaba bari baratanguye gutegura kumutembagaza ku butegetsi. Ibyo bitsimbataza urwango ku Rwanda niko bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe babibona, kandi bakavuga ko rwose kubana n'igihugu cy'u Rwanda ari ibintu byagiriraga akamaro abarundi isinzi, kuko abarundi benshi bashoraga ibidandaza mu Rwanda amaze bakaronka amafaranga. Abenshi mu bihangange bya CNDD-FDD byagiriza umukuru w'igihugu w'iki gihe Evariste Ndayishimiye kuba yarishe iragi rya Nkurunziza no kuba yarahihuse cyane mu kunagura ubucuti n'igihugu cy'u Rwanda, haba mu makoraniro akorwa n'umunyamabanga mukuru wa CNDD canke abaserukira uwo mugambwe mu ntara mbere no ku rwego rwo hasi cyane. Ijambo rya Sogo rigarukana ingufu nyinshi cyane, basubira kutwumvisha ibice by'amajambo aho Nkurunziza yatangaza ko u Rwanda ari kibi ku Burundi kandi ko atakugirira icizere abanyarwanda kuko ari abansi. Niko ibihangange mu mugambwe CNDD babwiye imbonesha kure yacu, aho berekanye nyine ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze kwari kugira ngo
yigarurire abavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye umugambwe kandi akaba yaratandukanye n'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba yarabikoze nyine kugira ngo abigarurire amaze bazamushyigikire mu matora yimirije imbere, kuko yari amaze kuronka amakuru ahambaye avuga ko bariko barategura kumutembagaza kandi yarabona ko bafise ingufu nyinshi cyane ko atapfa kubaheza. Ubwo umwe mu bihangange by'uwo mugambwe mu ntara nshasha ya Bujumbura Uburengero Neva yarishe iragi ryose rya Nkurunziza. Mu manama yacu no mu mirwi yose ya WhatsApp yacu amajambo ya Nkurunziza aragaruka kandi dutegerezwa kuyakomera amashi turiko turayumviriza. Niko bivugwa na bamwe mu bategetsi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi kandi bakomeye cyane bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishe iragi rya Nkurunziza, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigarurire abagumyabanga bose, kuko abagumyabanga bose barabona ko Petero Nkurunziza ari we yari umugabo, barabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arasambura ibyo yubatse, akaba ariyo mpamvu mu kugira nyine ngo abiyegereze nawe yahise afata ingingo ihambaye yo kugara imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yoba yugaye imbibi kugira ngo anezereze abo bose bavuga ko bari mu irage ry'umuhisi Petero Nkurunziza bamwagiriza ko yarisambaguje. Ubwo ayandi masoko mu mugambwe CNDD abategetsi benshi harimwo abashingamateka bamwe bagwanya inagurwa ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ni ingingo yafashwe gihutihuti, ntihari bwagere kunagura ubucuti n'u Rwanda umwansi wacu, niko bamenyesha bakavuga ko umwansi w'u Burundi ari u Rwanda nk'uko nyine Sogo wabo yabibabwiye. Si ibyo gusa, abo bategetsi bariyamiriza kandi inyifato zimwe zimwe z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho nk'akarorero aheruka gutangaza ko adatahura ukuntu abarundi bashobora kuvuga ko bashonje mu gihe we yimbura amatoni y'ibiraya. Ibintu byaciye bivuguruzwa n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho yitandukanije rwose n'amajambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Si ibyo gusa, abo bategetsi bariyamiriza kandi inyifato zimwe zimwe z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho ari kuvuga amajambo amaramaza umugambwe akomokamo ndetse n'ibindi bintu bihambaye ariko aravuga bikarekana neza ko ariko aramaramaza umugambwe ku butegetsi ndetse n'intebe yicayemo, akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bamukure ku butegetsi. Ubu umugambwe ugabuyemwo impande zibiri, abacemera iragi rya Nkurunziza n'abashigikiye Ndayishimiye. Bisigurwa na bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi kandi babona ko uruhande rw'abemera iragi rya Nkurunziza arirwo rufise ingufu nyinshi cyane gusumba urushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ashobora kuba yemeye kugara imbibi z'u Rwanda kugira ngo agabanye agashavu, niko byongewe ko n'umwe mu banywanyi ba CNDD FDD. Indongozi z'uwo mugambwe zavuze ko abanyarwanda bategerezwa kugirirwa ko urusansuma. Byongewe ko n'uwundi munywanyi w'uwo mugambwe niko yavuze nyine ko indongozi z'umugambwe ku butegetsi zategetse ko abanyarwanda bari mu Burundi bagomba kumenyekana bose bagasubizwa iwabo. Abanywanyi b'umugambwe CNDD bavuganye na SOS Media Burundi bahuriza ku kintu kimwe, nubwo Ndayishimiye atabishaka ategerezwa kwemera ko ijambo rya Nkurunziza rigaruka kandi akerekana agashavu kenshi ku kibazo cy'u Rwanda kugira ngo ahumurize imitima yabo ku rundi ruhande, cyane cyane abanezerera kugira ngo bagume ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Akaba ariyo mpamvu ariko arabikora kugira ngo abanezereze maze agume ku ntebe y'umukuru w'igihugu, aho nyine abona ko mu mwaka uri imbere atazabona ikibanza cyo kuba umukuru w'igihugu mu gihe ataba afise abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Tuvuye kuri iyo nkuru irabana n'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse n'icyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye afata ingingo zo kugara imipaka, amakuru yacu tabandanize kuri gukundwa kaza cyane muri no minsi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ukunzwe na kizigenza muri kino gihe ni yitwa Atanazi hica Burundi, abakoresha Twitter canke X baramuzi cyane, yahora mu bagize umurwi seni wahagarikiye amatora ya 2020. Kuri Twitter yahora yirirwa aratukana gusa, uwo wese yerekana abitagenda neza mu gihugu amufata nk'umwansi. Imvugo yiwe ihebamwo amacakubiri y'amoko no gutukana. Usomye ibyiwe yibaza ingene yageze ku rugero rwo guhagarikira amatora ku rwego rw'igihugu.
ejo haheze Anastase hica Burundi yararahiye nk'umucamanza mushasha wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Hirya y'ejo naho itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamugize umuyobozi mukuru mushasha w'ikigo ONAPR, aho asubiriye Pascal Nyabenda. Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amwigize inyuma y'ubutegetsi, mu gihe bizwi neza ko Pascal Nyabenda ari we ari kuba umukuru w'igihugu kuko ari we umuhisi Pierre Nkurunziza yari yagenye ko azaserukira CNDD-FDD mu matora ya 2020. Ayo mabanga ahambaye gutyo azoyabangagikanya gute? Ku ruhande rumwe ari mu gisata c'ubucamanza, igisata cigenga, igisata gikomeye cyane. Ku rundi ruhande ni umukozi wa leta utwara igisata ca leta. Muri 2027 azoca urubanza ruhambaye rw'amatora y'umukuru w'igihugu. Azokwitwa umucamanza ataho yegamiye, hanyuma ace urubanza rwo kwemeza ko sebuja yamukundwakaje mu kumugena muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro no muri ONAPR. Azoba ari we azoba yatsinze amatora. Ngubwo ubwigenge bw'umucamanza mu Burundi, ngibyo ibiriko birategurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo azibe amatora ya 2027, nk'uko bizwi neza ko n'amatora aheze atigeze ayatsinda. Akaba ariyo mpamvu nyine ariko arategura bazamufasha kwiba amatora ari imbere. Byose nyine bikaba biriko birategurwa, ariko abarundi bakabona nyine ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, intwaro ya CNDD-FDD yose, intwaro y'agahotoro. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabananize ku nkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda, ho murwi umugabo w'imyaka ishika 60 yishwe bunyamaswa. Japhet Habumugisha w'imyaka 65 yiciwe ku mutumba Nyaruzinzi muri zone Bukirasazi muri komine Murwi, ni mu ntara Cibitoke, buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abamwishe bamuciye amaboko bajonjagura n'umutwe wiwe. Isanamu y'ikiziga imboneshakure yacu yabashije kuronka yerekana ko uwo mugabo yishwe bunyamaswa kandi yishwe nabi cyane. Ikiziga c'uwo mugabo w'imyaka ishika 60 cariko ibikomere byinshi. Uko kiboneka yoba yicishijwe igipanga canke ishoka. Umutwe w'umuhisi waramenaguwe, amaboko abiri yiwe aracibwa, umugongo wose uriko ibikomere. Bikaboneka ko Joseph Habarumugisha yoba yahoshoshejwe hakoreshejwe igipanga canke ishoka. Iryo bara ryabereye mu karere k'uburaruko bushira urengero bw'u Burundi hafi isaha 7 z'ijoro kuri uyu wa gatatu wa 17/02/2024 kubw'ababibonye. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana, ariko ababanyi bavuga ko uwo mugabo yari yikekwa n'abanyagihugu ko ari umurozi. Abamwishe bamukuye iwe ku bw'amasoko mu gipolisi. Nari nasabye igipolisi ko camucungera kuko hari umurwi w'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD waguma umukurikirana. Mu gihe bariko barakizura ijoro, bama baca imbere y'inzu yiwe barahiga ko bategerezwa kumwica bamwagiriza uburozi, ngo baragandaguye kandi twari twaratabaje kare. Niko umwe mu muryango wiwe avugana umubabaro ukomeye cyane. Abanyagihugu basaba ubutungane gukora kugira ngo tubutore abakoze iryo bara ribishe maze bubahane. Mu ntwaro muri komine bavuga ko amatohoza yatangujwe. Abantu 2 bikekwa baramaze guhagarikwa muri ayo matohoza. Basaba abanyagihugu gufasha igipolisi gutora abo bicanyi kugira ngo bihagarare, ariko benshi mu Barundi bakabashavujwe n'ukuntu mu Burundi hagumye haboneka hakorwa ubwicanyi bukomeye cyane, ariko bikaboneka ko intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ataco iriko irakora ngo itabare abarundi. Benshi bakavuga ko ibi bintu bibandanije gutya bishobora gusiga bisambuye igihugu, kandi ibi bintu byose nyine bikabikorwa birorerwa n'abategetsi bakomeye cyane. Byose nyine bikaboneka ko biri mu ntumbero ya CNDD-FDD, intumbero yo gucinyeza abanyagihugu. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turiko turabatunganiriza. Wecu ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ubwo dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.